banyita Mushengezi Vena ndi umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa aha muri Commune ya Giteranyi. Muri ivyo rero dukenguruka cane twakira harimwo inyubako nyene mubona turimo biro communale de Giteranyi, kubera yuko iyo twahora dukoreramwo yari ahantu hirya kure atari ngaha kuri centre, hanyuma ikaba yari yubatswe mu buryo bwa kera cane kandi yari ntoya yaraga. Ivyumba bishobora kwakira ibikorwa byose tuba dukeneye nta vyari bihari, ariko ubu igikorwa cari cyo cyose ca commune ubu kijejwe arafise ahakorera. La commune avait déjà mis ses moyens, elle avait mis des équipements bien sûr modestes et nous avons appuyé après. Vous comprenez que en ce qui est de la pérennisation, l'administration, je dis la commune, tout le monde s'y met. Quant à nous, nous avons fait des activités de sensibilisation de la population. Hano ku commune twarashoboye kuronswa ibikoresho by'intebe kwicarako guhera mu biro bya mustanteri nibi mubona turimwo murabona ko bihimbaye, no mu bindi biro nyene dufise intebe zirimwo n'amameza meza n'ububati. Tukanakenguruka cane nko mu gisata ndangamuntu ca commune bita etat civil. Ubu turorohewe kubera ko abahakorera baca bakira bene gihugu benshi bafise aho bashobora kubarindirira, hanyuma kandi bakaba bafise naho babika vya bitabo bandikamo abageni, abana bavutse, abitavye Imana n'ibindi. Tukijanye no kugira ngo uyu mugambi urangiye ivyo twaronse bishobore kurama no kuramba, ubwa mbere honyene abari mu ntwaro abaserukira abandi turazi yuko byabonetse bigoranye. Ni ukuvuga turazi akamaro kavyo kugira tubikingire muri rya migambi ya commune, rya migambi y'iterambere ya commune, duca twiheza ico kintu cyose coba gikenewe kindi c'inyongera kugira hakingigwe kijemwo.